budget d'austérité no gutubika uwavubi umuntu abivuze nko mu Kirundi aho leta yemera ko iyo gutubika uwavubi na cyane ifatiye ku bintu yori ikora birengeye uburyo bwayo kuvuga ingene basanzwe babaho kumushikiranganje ubuze ko yagize budget d'austérité urashobora kuvuga uti yahagera nko mu modoka zitatu ugasanga yagize imodoka imwe aho rero niho bita budget d'austérité uravye uyu mwaka 2025 urabona ko bagiye baragabanya aha twovuga cyane hari naho badugije ariko ico umuntu yovuga ngo uyu mwaka ngo twakora budget d'austérité oya siko tuje ndabibona kuko murumva yuko ugeranije ku mafaranga yari yakoresheje umwaka wahera yongeye ko 10% kandi iryo 10% yongeye ko igihugu cy'u Burundi nticateye imbere ngo biteze ubutunzi inshuro 10%. No kuvuga naho yagerageje urabona yuko atari budget d'austérité kuko ivyo birabira nk'ingene cyane amafaranga yagiye arakwiragizwa mu masektere atandukanye. Aho twavuga ahantu bakoze neza muri no budget ni kuvyerekeye igisata c'uburimyi barongeye ko amafaranga ngana 29% uko ugeranije nayo mwaka wahera aho twavuga ko ngaho badugije cyane amafaranga mugabo naho nyine uravye ivyo bita ntuze y'Imaputo bavuga yuko igihugu cokoresha 10% gikoresheje amafaranga yayo aho twavuga ngaho rero byo kuvuga ko ari austerité urumva ngaho katayirimo ikindi umuntu yovuga budget d'austérité muri no budget y'ino mwaka déficit budgétaire no kuvuga amafaranga itabona izo yakura bingana ibicuro birenga 20% n'amafaranga batabona hazova cyane ngaha umuntu ashaka gucabona ko kubera Urundi busanzwe butaronka amadeni yo hanze canke udafashwa cyane n'abantu bo hanze urabona ko leta ubu izoja kurondera amafaranga hagati mu gihugu iyo rero leta yagiye kurondera amafaranga hagati mu gihugu ibigiye kugwanira n'abandi bantu bari bakeneye amafaranga hagati mu gihugu na cyane abadandaza bateza imbere ibikorwa by'iterambere nko mu by'uburimyi bworozi no mu bindi bisata bitandukanye ugasanga rero leta kuko yagize deficit nini cyane kuko nako nabwo deficit cyane urabona ko ari nini cyane nako ngo kwirenza 20% kandi ukabona ko amafaranga izo yakura mu gihugu hagati ikindi umuntu yovuga kumbure ningene amafaranga uraba hamwe ngene yagiye aduga cyane na cyane ko nabwo kuko vyerekeye mu bikorwa bya misi yose no kuvuga guhemba abakozi fonction publique no kuvuga kuriha ama service amwe urona ko birenga 50% uravye amafaranga yagiye mu vy'umwimbu nyezina ivyo bita investissement n'amafaranga make cyane urumva rero austerité ubundi twakora budget d'austérité mugabo urabona ko aro akarusho ugereranije n'ingene bari baradugije umwaka wahera ugereranije n'uyu rero ivya austerité ntabihari mugabo urabona ko hariho intambwe na cyane nk'igisata c'uburimyi naho umuntu abona ko mu gisata c'uburimyi amafaranga batavuga ko azofasha kumbure imiryango mito ivyo bita agriculture familiale urabona ko itarimo cyane amafaranga bashize cyane mu kuzana ama engrais no kuraba ama cooperative manini inkurikizi ni nyinshi kuko igihugu cyacu abantu barenga 80% bari mu burimyi kandi bisoko ari abantu bakora no kuvuga iyo leta itarashika ku shingano yuko ikora imigambi izana amafaranga yiza amafaranga byo bita investissement ikaba ikiri muri ubwo by'ukuri ha ibintu byihuta ibintu byankenerwa byihuta mu guhemba abakozi aho urumva yuko ata terambere rishoboka na cyane ko iterambere rizanwa n'abaprive baje mu bisata bitandukanye bakagwiza umwimbu aho n'ubwa mbere aho ni muri rusangi abene igihugu ko iyo batari muri iyo ntumbero yuko habeho migambi nyine n'imyaka 5 imyaka 10 imyaka 20 nk'ibi by'amabarabara nk'ibi by'ama energy nk'ibi byo gufata umwimbu kawubika la transformation industrielle alimentaire ivyo bitari ko biraba inkurikizi ubukene buguma bwiyongera iyo ubukene bwiyongereye rero inkurikizi zindi umuntu yavuga ugereranyije nk'akazi k'abanyagihugu abene igihugu abantu bakiri bato cyane basanzwe barondera ubuzi kandi murazi ko todo chômage ngaho haye ubigeze kuri 40% birenga
urumva ko atakazi kazoshobora ngo kabeho karemwe hama abanyagihugu canke abantu bakiri bato n'abandi bagakeneye bakaronka. Iyo ni inkurikizi iboneka. Ikindi kiboneka inkurikizi muri ivyo bintu by'amafaranga iyo batagize équilibre budgétaire, iyo tuvuga tuti les recettes et dépenses na investissement bagire équilibre bantihabe ivyo vya déficit niko ndavuga ivyo bita haca kuko leta ija kurondera amafaranga aho abene gihugu bari kuja kurondera niko ivyo bita effet d'éviction. Ico gihe iyo abantu bagiye kurondera amafaranga abanyagihugu bazoca batangura kuyabura ko leta izocigira amabodo trésor kugira ishobore gusubira kuronka amafaranga izokoresha mu bikorwa bitari bike isanzwe itategekanijemo amafaranga. Iyo ni inkurikizi mbi kuko le secteur privé ni kuvuga abikorera utwabo ibasubira kuja kuronka amafaranga ku mafaranga ku mabanki na cyane cyane iyo batarose amafaranga ntibaza kugira ya migambi y'iterambere. Ikindi ca gatatu iyo muri iki gihugu ubuye tiko turavuga ivya équilibre budgétaire na cyane cyane uravye ingene nk'amafaranga y'agaciro asanzwe akoreshwa inkurikizi kubera adakoreshwa neza urabona ko ku isoko ivyumbirwa bica biduga ivyo bita inflation. Urabona ko ibintu bishaka kuduga inshuro 30% ku mwaka. No kuvuga rero yo havye ibintu bitabaye ngo habe équilibre y'ivyo bintu byose ibifungurwa biboneke abantu bacatangura ku byo bita spéculation. Habyo babaye spéculation hano hose murabona ingene ibidandazwa bica biduga igiciro. Iyo rero amafaranga agiye muri ivyo bintu bya spéculation abantu ntibakore ibikorwa bizana umwimbu haca haba ivyo bita la frustration sociale. Frustration sociale, la crise sociale, abantu ntibagirire umwizero leta ari haje usanga abantu bagenda bidoga ugiye kunywesha gitoro ugiye ahantu kubona ko ubuzima bwaduze na cyane ko ibintu byaduze ku isoko ugasanga abantu cyane ryo nkurikizi rero iyo yiciboneka ni kuvuga kubura ubushobozi bw'umuguzi byo twita la perte du pouvoir d'achat. Ivyo rero ni nkurikizi zica zigenda ziba abantu bagatana ku mwikomo abatwara n'abatwagwa. Inkurikizi rero ni nyinshi. Ico umuntu yomenya mu majambo make nuko ubuzima bw'abanyagihugu bategezwa kumenya amafaranga ingene yakoze na cyane ko yagiye mu bisata abene gihugu bakeneyemo amafaranga. Hanovuga uburimyi, ubworozi, amagara y'abantu, kwigisha abantu na cyane kubuye. Iyo ibyo bitabakozwe neza na bimwe byo kwigisha ku buntu cyangwa kwigisha kuvuza ku buntu uca usanga n'ama service yatanzwe atari do qualité. Aha navuga muri make inkurikizi by'ibyo by'amafaranga iyo atakurikije iyo ntumbero atakurikije na cyane iby'abene gihugu baba bakeneye na cyane ko umwaka wahera habayemo ingorane ziboneka. Ikindi yo twovuga amafaranga kiboneka ko vyagenze nabi ntibarisha amadeni. Amafaranga y'ukuriha amadeni bari bafitaniye amakungu ni make cyane ugereranije ategekanijwe. Iyo rero mutarisha amadeni ntimusubira ku nkubu murazi ko Banque Mondiale na Fonds Monétaire Burundi butari mu bihugu bironka amadeni. Iyo rero umuntu ataronka ideni kuko Banque Mondiale itanga ideni rimara imyaka nka 20 canke 30. Ubu rero baca kwaka amadeni kujya ko abantu ugasanga wansi ideni ry'amafaranga y'umwaka umwe canke imyaka 5. Ivyo navyo bituma atabikorwa by'iterambere bishoboka na cyane ku bintu bisaba amafaranga menshi kabyase vuga by'umuyaga nkuba nk'ibi byose byerekeye nko kuvomera n'ibintu urana nko tuvuguze nko mu mafaranga agiye mu burimyi urabona ko ngata mugambi uboneka urimo amafaranga menshi yerekana ingene amazi yokoreshwa kugira ashobore kugwiza umwimbu mu gihugu. Ivyo ni ibintu rero biboneka bituma rero igihugu kumagenda gisubiye inyuma na cyane ko n'ubu utabona neza nko kuvyerekeye naho twavuze ubu ko badugije umugambi na cyane ko badugije cyane vyerekeye mécanisation na engrais chimique canke organique. Urabona ko mugabo ibindi bititaweho arico gituma twibaza yuko bizozana umusaruro muke cyane ariho tutovuga yuko ibyigwa bitaba byarakozwe neza kuko bari gufatira na cyane kuri bibazo dusanzwe dufise tukavuga bati nk'ikibazo cy'umuyaga nkuba nk'ikibazo cerekeye amazutu essence kizoterwa inyishu kicerekeye ikibazo cerekeye ibidandazwa biduga ibyo bita inflation. Ivyo bari nibura ko batigeze babitegekanya muri aya mafaranga. Nashaka kubwira ubwa mbere ico no kubwira budget d'austérité naho bakunda kwivuga abantu babivuga mu gihe igihugu kiba kiri mu ngorane. Ahandi iyo kimeze neza ntenda kugira budget d'austérité
aha nuko tuvuga tuti ibi bihe amafaranga, ibi bihe uburyo bugoye, ibi bihe amakungu ataratwizera ngo aduha amadeni manini, ni ukuvuga ko duke tuhari twosabanganywa neza. Cyane cyane ko bavuga yuko abasangiye ubusa bitana ibisuma. Rero muri kazoza igihe igihugu kizoba gitekanye gifise ivyimburwa bikwiye y'amafaranga y'ikawa, y'amafaranga y'icayi, y'amafaranga yo mu isoko, bwa mbere nuko batigezwa kuraba ko amafaranga ayo twinjiza ariyo dushobora gukoresha tutagize ibyo bita deficit budgetaire ingana kuraho nawe ibintu birenga inshuro 20 ni byinshi cyane. Ico ni cyambere cyo kogwa ibyo bita équilibre budgetaire, iboneka yuko recette zingana n'ama dépenses rwa dukoresha n'amafaranga tuzokwinjiza, na cyane cyane muri ibyo bikorwa bizana umusaruro muri kazoza. Ico ni cyambere. Ica kabiri no gukora no gufata amafaranga asanzwe ahari yinjira mu kiga ca Obert akinjira agakora ico yategekanijwe, na cyane cyane amafaranga yinjiye mu kiga ca leta yinjiye BRB amafaranga y'agaciro agakoreshwa neza. Birababaje kubona haheze imyaka irenga 10 byaranagoranye ingena amafaranga y'agaciro n'amafaranga ari muri BRB n'amafaranga ari ku isoko bitangana. Muri kazoza ivyo biratuma ubuye nk'uwo kugira gituma ikaribiri gumiduga nta kindi atari uko abantu bagira speculation mu kuronka amafaranga y'amadovize bakayakoresha ibindi atagiye mu bisata bisanzwe bitegekanijwe. Ico ni kintu muri kazoza gihazo bakiriho ubukene no kuraba ko na cyane ko amafaranga yinjiye angana n'amafaranga bakoresheje najejwe iterambere muri rusange. Ica gatatu abantu bose barabira ko igihugu kiri mu ntumbero no gukoresha no gukora ku buryo amafaranga bigivya bagize budget programme canzu janye nabijya by'amarezita bavuga ko koko amafaranga yinjiye amafaranga byose bifise ingene riharugwa, ibyo bitera traçabilité na transparence. Ivyo igihugu c'u Burundi kiracafise ingorana, ari naco gituma bigorana iyo bagize ama audit uzibona ko ama institution hanze nko Banque Mondiale agenda abwira leta y'u Burundi ko yogerageza kugira habe équilibre, ari naco gituma baca bakoresha n'iryo jambo rya austerité, kubera babona yuko hariho ibintu byinshi bikorwa bitari bikenewe. Twavuga uravye nk'ingene abashiranganje babaho, nk'ingene abantu bamwe bagira ama mission, nk'ibijya bintu vy'ama exoneration, urabona yuko bigenda bikoreshwa mu bantu babagwiza tunga mugabo babona ko batari ko bakorera ku mugaragaro. Gukorera ku mugaragaro rero ni ikintu bikomeye na cyane muri kazoza. Ico umuntu yovuga nuko leta na cyane muri ibi bihe yogerageza igashiraho ibintu byerekana ko hariho intwari bereye kugira na cyane abasanzwe bafasha Burundi, kuvuga abafasha Burundi mu madeni, kujya ko mu Rwanda, kujya ko muri Tanzania, kujya ko muri Kenya, Uburundi busubire kuronka ideni ry'amafaranga menshi kandi ku kiringo kirekire, kuko ubuye nico kigoye. Uwo mafaranga aboneka n'amafaranga kujana mu isoko yo kugura ivyihuta, n'amafaranga yo guhemba abakozi. Ivyo rero Uburundi utashobora kuriha amadeni canke busaba abayifasha b'abagenzi ngo bashobore kuja mu bisata bizana amafaranga, aha naho nyene ivya austerité budgétaire bizoguma bivugwa. Kandi abategetsi bateza kumva yuko ubu turi mu bihe bidasanzwe, bakagabanya ingene basanzwe babaho, mu kugabanya ingendo, mu kugabanya ingendo zaba zo mu gihugu canke zo hanze, hakaba ingendo zikenewe zigiye kuzana ikindi kintu gisumbije cari kihari. Umuntu wese ufata urugendo atwaye amafaranga y'amadovize akuye muri BRB yo kwerekana agiye akoresheje n'ingene azogaruka muri kazoza.